Ndabanamukije inshuti babanyi mudahema kubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure yanyu ya Isange TV. Reka rero ndagushimire wewe ushimye kuba ubana natwe, kandi ndakwisabire icyo utegerezwa ko ari ugufyonda subscribe canke se sabone, maze amakuru akajya gushikira ku gihe kuko uzoja ubona notification. Rero reka tudatevye tubagezeho amakuru tubazaniye none. Aya makuru tubafisiye none aribanda ku ngingo z'ingingo nkuru zikurikira: ubwimukira bwo kuja kurondera akazi Gitega ifise amakenga ku nyifato mbi y'abarundi bamwe bari mu mahanga, ngo bariko barifata nabi bagasiga ibara rero igihugu cabibarutse. Rero iyi niyo nkuru tugira ngo tubatomorere muri aya makuru. Rero komeza banatwe, reka iyi nkuru tuyishyikirize ku buryo bw'idonido. Gitega rero n'umugwa mukuru w'u Burundi, cyangwa se ubwo ni Burundi muri rusange, fise amakenga ku nyifato mbi y'abarundi bamwe bari mu mahanga. Bujumbura kwa 15 ntwarane 2026 leta y'u Burundi iharanira abifuza kuja gukora mu mahanga gukurikiza neza amategeko n'ingingo ziteganijwe hamwe n'amategeko y'ibihugu bazojamwo. Iryo tangazo ryo kugabisha ryashikirijwe kuwa gatanu n'umushikiranganji w'imigenderanire y'ayandi makungu Edouard Bizimana mu kiganiro n'abamenyeshamakuru cabereye i Bujumbura ku cicaro c'umugwa c'ubwo bushikiranganji. Avuga ku kibazo c'abarundi baba mu mahanga ku mpamvu z'akazi, nk'uko vyashikirijwe n'uwo arongoye ibijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Amashirahamwe 68 yemewe na leta niyo afise uruhusha rwo kurondera no kurungika abakozi b'abarundi mu mahanga. Kugeza ubu abantu 21,642 nibo bamaze kuronka akazi biciye muri uwo mugambi wo kuja kurondera akazi. Iyo bajane cane muri Arabia Saudite imaze kwandika iyo nyene abakozi b'abarundi barenga 21,200. Abandi nabo bariko barakorera muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, muri Katari, muri Omani hamwe no muri Serbia na Albania. Ibitabo vy'inzira biratabwa kugira ngo bimuke mu kinyegero. Naho hariho iryo tunganywa, hari imyifato imwe n'imwe iteye amakenga abategetsi. Umushikiranganji yavuze ko ibitabo vy'inzira vy'u Burundi birenga 140 vyatowe mu mayarara i Buraya nko muri Serbia. Kubwiwe bamwe mu bakozi bashitse muri ico gihugu baca bataha ku bushake ivyangombwa vyabo vy'urugendo kugira ngo bagerageze kwinjira mu bindi bihugu vy'i Buraya mu buryo butemewe n'amategeko. Iyo nyifato ironona ishusho y'u Burundi mu makungu, niko Edouard Bizimana yavuze. Yongera koko ivyo bikorwa bituma n'ibikorwa vy'abakozi b'ubuserukizi bw'igihugu bigorana. Abategetsi b'u Burundi bariko kandi barakurikirana ibijanye n'abarundi baba muri Korea y'Epfo kubw'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu. Abarundi 240 baragirizwa ivyaha vyo guhindura impapuro. Leta ivuga ko
bataramenya neza nimba abo bantu bazosubizwa mu gihugu cyabo, ariko rero ibihano bishobora gufatwa mu gihe ibyo byaba byemejwe. Abarundi bashika hafi 4,000 barafungiwe muri Tanzania. Ikibazo c'abarundi bafungiwe mu mahanga naco nyene kiraraje ishinga yitega. Mushikiranganje avuga ko abarundi bashika 4,000 bapfungiwe muri Tanzania kubera kutubahiriza amategeko y'ico gihugu. Ubushikiranganje bwemeza ko buriko burakorana n'ubuserukizi bw'u Burundi i Dar es Salaam kugira basuzume ingene bashobora kurekurwa no gusubizwa mu gihugu. Kubera ivyo bibazo vyose, leta iharanira abenegihugu bifuza kuja gukora ihamagarira abenegihugu bifuza kujya gukora mu mahanga gukurikiza intambwe zemewe n'amategeko no kubahiriza amategeko y'ibihugu bajamwo. Ku bwa Edouard Bizimana, ukuja kurondera akazi ni amahirwe akomeye ku butunzi bw'igihugu no ku miryango y'abarundi, ariko bikwiye gukorwa mu buryo bwemewe n'amategeko kandi bufise inshingano kugira ngo ishusho y'igihugu igume iteka. Ariko rero mushikiranganje ntiyatomoye neza igihe nyaco abo barundi ibihumbi n'ibihumbi bavuye mu gihugu baja gukora mu mahanga muri iyi myaka. Kurondera akazi hanze y'igihugu vyabaye inzira iriko irihutamwo cane n'urwaruka rwinshi rw'u Burundi kubera ubukene bw'amahirwe y'akazi muri ico gihugu. Rero ngayo nguko urumva ko rero abarundi bari mu makungu rero basabwa cyangwa se icyo bategerezwa ari ukubahiriza amabwiriza n'amategeko y'ibihugu bagiye gukoramwo atawubikoze rero mu buryo yishakiye. Ibi rero bigaragaye mu gihe n'ubundi rero muri iki gihugu cy'u Burundi hari hakomeje kugaragara ko hari abantu rero bagiye bafite inyifato itandukanye. Twarababwiye ko mu ntara ya Bujumbura abantu bariko baricwa umunsi ku munsi. Twarababwiye ko hari abo rero hari abayobozi b'amakaritsiye bo ubwabo nyene bafata abantu bakabashyira mu kasho, bakabafunga, bakabaca amande y'umurengera, abantu bakayoberwa uko byagenda. Leta nayo iragirizwa kuba ipfunga abantu naho ikagenda nyene ibanyoroza ikabica. Mbega ibintu mu Burundi ntabwo bimeze neza, n'abantu benshi bakibaza bati ese ni ukubera iki abantu barenga biriya bihumbi byose 21 rero n'abarenga ko ese kubera iki bari kuva muri iki gihugu? Ese ntibyoba biterwa nyene n'ibibazo byugarije iki gihugu, na cyane cyane kugwaruka hamwe n'abakenyezi bavuga ko uburenganzira bwabo buhonyangwa? Muribuka ko hari mu nkuru yacu yaheze twababariye ko abarundi batibaza impamvu uriya wa munani ntwarante bakizihiza umunsi mpuzamakungu w'abakenyezi, ahubwo bakavuga bati nagahe ko kwisuzuma kugira ibibazo byugarije abo banyagihugu nyene bitorerwe umuti. Rero ni ibintu ubona ko bikomeje kuba ibibazo. Rero nyene n'impamvu nyene abo bagerayo bagata impapuro nz'inzira ku bushake nukugira barebe ko nyene bakigumira iyo, kuko mu Burundi ntabwo batekanye. Rero bashikiranganje muravuga nyene abafite inyifato mbi, ariko namwe murebe uko igihugu cyacu cyatekana. Iyo shusho nyene dusigasira nyene burya irahari.
dukomeze twisuzume. Rero aya niyo makuru twari tubafisiye none, reka nshimire wewe wakomeje kuba natwe, nkusaba rero gukora partage cyangwa se share kugira ngo ababanyi bawe babashe kumenya ibera kuri Isange TV. Iyi Isange TV ni yanyu, amakuru nakanya ku kandi mwebwe icyo mutegerezwa nukugumya rero nukuba wafyonze kukayogera kugira inkuru nshasha cyangwa se ikiganiro gishitse kijye gihita ubona amamenyesha agufasha kugira usobanukirwe ibibera kuri Isange TV. Turabakunda cyane, mugira amahoro y'Imana.